Urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwaremeje umwe avuyemwo ku munsi wa kane itariki 25 z'uku kwezi kwa kane ishigwaho ry'inteko zijejwe gucungera umutekano ibihumbi 12,600 zizoja mu gihugu ca Mali kuva ku itariki 1 y'ukwezi kw'indwi, zizofatwa mu mugongo n'inteko z'Ubufaransa hamwe vyokenegwa mu rugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu mu gihugu ca Mali. Ayo matora yayobowe n'umukuru w'urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi mu kiringo c'ukwezi kwa kane, Eugene Richard Gasana, ambasaderi w'igihugu c'u Rwanda mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Le Mali est pleinement disposé Igihugu ca Mali kiriteguriye kwakira inteko zijejwe umutekano z'ishyirahamwe ONU. Mu vyo zizoba zijejwe hazoba harimwo kubahiriza umutekano mu bisagara bikomakomeye mu buraruko bw'igihugu, kugarukana ubutegetsi bwa leta, gushigikira umugambi urimwo ibiganiro n'amatora, gukingira abasivile, gukomeza no gukingira uburenganzira bw'ikiremwa muntu hamwe no gufasha abanyagihugu. Ku vyerekeye igihugu ca Mali, nibigaragara ko inteko zijejwe gucungera umutekano z'ishyirahamwe ONU zizoba zijejwe kubahiriza umutekano nk'uko zisanzwe zibigenza. Izo nteko ntizizogira uruhara mu bikorwa vyo kurwanya abagira iterabwoba. Ni inteko zijejwe kubahiriza umutekano mu buraruko bw'igihugu ca Mali. Yamara hamwe imigwi yitwaje ibigwanisho yogira ibitero, izo nteko zifise uburenganzira bwo kwivuna. Yamara igikorwa ca mbere zijejwe no gucungera umutekano, no kuvuga ko zirekuriwe gukoresha inguvu gusa kugira zikingire.